abantu bakaza bakuna akaza kungama amakosa nimubona ikanisa ritagihamagara abantu ngo bibaje ku musaraba ibona nda abantu bakizamuka baje ku musaraba nakuja mu ijuru kubaye inzira mu bana inzira y'umusaraba inzira y'umusaraba n'ukwihaniza. Amen. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Mwihaniza nakibu ubutumwa bwiza bucumite mu mitima yawe two ugenda natwo tutakigenda na ibya nta bibirya nta jambo ry'Imana pipipi mwene mabwire. Sema amen. Vuga ngo amen. Ukuri kururusa umutima. Sema amen. Izi ndirimbo ntizizagira ico zituvuganira na kimwe. Umuhogo wawe ntuzogira ico kuvuganira. Igisirimba cyawe ntikizogira ico kitukuvuganira. Kwerekwa guhanura ntibizogira ico kuvuganira. Ubupasiteri ubuapotre ntibizogira ico kuvuganira. Nino gusa bwabutuvuganira mukabereza indebe. Ariko ijuru niryimuka Yesu nazo bazopimite bijiza umwe mutoya uri kwihaniza. Sema amen. Bibiri iravuga ngo bazosanga urumbiruki ukakomanda urinde munavuga butumwa akubwire ngo si abaza komanga kuruki ugaramwe basabane ngo simbazi usabayo Yesu akizamumva linavuga urugi usaba kizwe ibazabona
n'umwana wayo n'umwuka wera. Imana data niyo yatumye Yohana genda ubwire abantu ngo batunganyirize. Sema amen. Yesu iwe yarahindureye. Aragaho nimwihaniza haza. Nimwihaniza haza. Uramugishiye mu kanya k'umuco. Umwuka wera arahari. Karabwira abantu yaje gutunganya itorero. Yaje kweza itorero kugira ngo rizinjire mu bwami. Muzinjire muzoja. Ko muzagarukira muri isi ibikanisa bibiri. Ministry. Philadelphia ministry. Fellowship ministry. Nahanga bamuzoga. Ariko inzira yo kuva mu bwami n'ukwihaniza. Nimwihaniza haza. Tubuni zambi. Mwihaniza. Mwihaniza. Nimubahe Imana. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Nimubahe Imana wenda. Ifaranga Yesu igeze ashaka yababwiye abanyamafaranga. Ifaranga umuntu ari kugira ifaranga akamafata abapasiteri akabagura akagura ikanisa akagura agatutu akaguza agatutu aguza abayumva mugugwe biramugeza mu mugugwe ngo bari kwinjira